Twongera kubaramutsa mwebwe bakunze ibisamirizi mwebwe mese muri kumadukurikirana nuko rero tubaha ikaze ni ikiganiro kidasanzwe ikiganiro kiriko kiraca kibiriraho ngakusamirizi itera imbere FM umuco mu iterambere ariko kandi mukahumvira ibiganiro bindi amasaha 28 kuyandi muciye ku murongo w'ijana na kane n'igice kimwe tutibagiye ngaho murashobora gukurikirana ivyandikwa n'ibiyagwa ibiganiro bitandukanye ku rubuga kumbonesha kure yino samirizi itera imbere FM ni Gitega Entertainment TV muradukurikirana amasaha 28 kuyandi aka kanya rero ni ikiganiro kidasanzwe twateguye ariko kandi turiko tarabashikiriza kubw'ikigo kijejwe incanco mu gihugu UPV ikigo gikorana n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida aka kanya rero tugomba tugaruke kubihuha n'ubundi bishobora gutuma incanco zititabirirwa ku rugero urushimishije nico cigwa cuno munsi ndi kumwe n'abatumire batandukanye mbega none hoba hariho ibihuha bishobora gutuma incanco zititabirwa ku rugero rushimishije zishobora kuba ari incanco zihabwa abakuze ariko kandi n'izindi canco zihabwa abavyeyi n'ibibondo nuko rero ngaha muri studio mwakiro kiganiro kidasanzwe ndi kumwe n'abatumire batandukanye ndi kumwe na Manirambona Asteri n'umuvuga butumwa mu rushengero Eglise Literienne ngaha mu gisagara ca Gitega ariko kandi ndi kumwe na Nzibarega Leandre unawe ni ndongozi ya quartier Magarama mu gisagara ca Gitega ndi kumwe kandi na Nishimwe Alice n'umuvyeyi acandiye gisha ikibondo ndi kumwe no muremesha kiyago Ndayisenga Zabironi abo nibo batumire turi kumwe ngaha muri studio baza guheza bakadufasha kumenya ko hoba hariho ibihuha biheza bikabuza abarundi kwitabira incanco ariko kandi n'umuti urama kugira ngo nyabona twese hamwe twitabira incanco cyo soko y'amagara meza. Tugaruke idonido mu kiganiro kidasanzwe ingira ko nakira abatumire turi kumwe makino kiganiro mbega none hauba hariho ibihuha bishobora kubuza abarundi kwitabira incanco byaba bimaze gushika mu kino gihugu cacu mugihe cyose haje urucanco rwo rwose ibihuha ntibibura ibihuha ntibibura dufatiye ka rucanco rwize kuba bacandaga abigeme bashikana hafi musi y'imyaka 15 ibihuha byarabaye byinshi biragaragara bavuga yuko ari inshinge zituma batazovyara ivyo byarabaye mbega none mumaze kumva ko hariho izo byo bihuha bizunguruka mwebwe abaremesha kiyago ico gihe mwavyifashe mu gute kuntu twavyifashemo icyambere cyo turabanza tugashikira abo bantu tukabanza kumviriza neza iyo byazananye niyo biva hama kenshi birava ku kutamenya niko tukunda kubona kutamenya hanyuma tukabasigurira akamaro ko rucanco n'icyo ruje gukora n'icyo rufasha hama mu nyuma bagatinda bakanyugwa hama bakitabira incanco nkuko biri ariko kandi ingaruke ku ndongozi ya quartier Magarama Nzibarega Leandre ivyo jewe rero mugabo nkujejwe intwaro nukuvuga ivyo bihuha birava ku bujuju n'ubumenyi buke bw'abavyeyi bamwe bamwe ibindi bihuha uko no bivuga ni bihuha biva ku mico n'imigenzo y'abantu ba kera nohereza ku bavyeyi bamwe bamwe bitwaza amadini basanzwe basengamwo hariho abavyeyi bitwaza amadini basengamwo bakanka urucanco bakagwigiza inyuma hariho mbere nabo twumva baba bagwaye bagakenera ko botegwa amaraso ariko bakanka yuko badashobora gutegwa amaraso kubera ko ngwi dini ryabo ritabibemerera reka tugaruke kwa Nishimwe Alice ni wewe muvyeyi ucandagisha ikibondo Alice hariho izindi ncanco abakuze duhabwa namwebwe mumaze kuronka mbega mu ncanco ziba zibagenewe zigeze kubagenerwa muciye ubwenge mukuze nta ntambamye mwabona nk'ibihuha bishobora guhungabanya abantu ntibitabira incanco nkiri umunyeshuri hariho incanco zigeze kuza zo gutera abakobwa urushinge rwo gutera abakobwa bari musi y'imyaka 15 ico gihe ndibuka yuko
bavuga yuko umuntu agwiteza atazovyara ugasha usanga abantu nk'ubu tubonye imodoka izanye iyo miti tugaca mu madirisha tukirukanka ugasanga tuko turahunga kubera ubwoba bw'iki bw'amajambo twagiye twumva nimba bahisemo kuza bakaduhereza izo ncanco nuko baba babona ko amagara yacu akeneye izo ncanco. Mwivuga butumwa mu mashengero Manirambona Asteri mu muvuga butumwa mu rushengero Eglise Eriterienne mbega namwe bihora bishika birahaba ibihuha birahaba mugabo keshi mu mashengero turahimiriza cyane amatangazo agatangwa mu mashengero hanyuma n'ahantu haba hakoranira abantu benshi hama bakagenda barabimenyesha ko hari urucanco kanaka rw'abana bapfa ku myaka iyi gushika ku myaka iyi canke nimba rw'abakenyezi bibungenze ibintu nk'ivyo. Nyakubahwa mwebwe murongoye quartier Magarama mbega none iyo habonetse ivyo bihuha bibuza abantu kwitabira incanco muraheza mugakora iki? Abajejwe intwaro turagirisha amanama dusigura by'ukuri tuhimiriza kugira ngo abavyeyi bajane abo bana ku ncanco. Turakorana n'abarimesha kiyago, turakorana n'abajejwe agateka k'abana, abo bose duca tuja hamwe tukagirira nani kugira ngo by'ukuri dusabe abavyeyi ko atamwana yaragenewe urucanco urucanke ruriya gorengana kuko tukababwira yuko boba bamugiriye nabi cyane. Reka ngaruke ku muremesha kiyago Ndayisenga Zabiro. Bwa mbere hoho nakazi kacu ka misi yose. Bwa mbere twege turi kumwe n'intwaro turakorana n'abene igihugu tukabanza tukaraba ico gihuha iyo cavuye iyo cazananye hama tukaja tubona ko ahantu hatameze neza tuca tugenda twese turunani twategura tugatanga inyigisho zibereye zijanye n'ugo rucanco tukababwira akamaro k'ugo rucanco ico ruje gukora nico ruje gukiza tukamirira kure tugatera n'ivyatsi abantu bafise iyo nyifato y'ibihuha bagumura n'abandi hama ikira cyo dukora nkuko kandi tuja kunzu kuko iyo batanze incanco hari udukarata berekana yuko bacandazwe tukaca tuja no kunzu tukaraba abo bantu batitabira ucanco tubabaza ico bivako. Mwumvise ko hariho abatitabira incanco kubera ukwemera timbere hariho n'abatemera guhabwa amaraso no gutegwa inshinge kubera imyemerere mu madini atandukanye mbega bo nabo bagira ati ukwemera kwacu biheze bikagenda gute? Ego murakoze cyane abo bantu barahari turabizi ko bahari ariko rero twese turafise ko dukora turafise naho tugeza nkuko rero turi ngaho turafise natwe baturongora natwe twitura ibitugoye abadukurira hama nabo bakaca badusirukira bakaza bakadufasha bagatinda bakatwumvira. Nishimwe Alice mbega none abavyeyi muraheza mugakora iki mu gihe hadutse ibihuha mu gihe c'incanco? Murakoze cyane hama gukora usanga bigoye cyane kuko nimba jewe ntwaye umwana wanje kumucancisha umubanyi wanje ntamujane kumucancisha urumva deja nimba tubana ahantu hamwe urumva abana bacu bakinira ahantu hamwe nimba wa wundi yanduye yangwara umwana wanje urumva ko namukingiye ariko uwumubanyi ntakingiwe mu gihe rero afashwe na yangwara urumva yuko nubundi ari yantambamye wa mwana wanje nubundi arafatwa na yangwara byukuri kutohimiriza abavyeyi bagaba. Manirambona Asteri mu mashengero nkivuga butumwa maraheza mugakora iki? Twebwe mu mashengero ico dukora baba batanze amatangazo hirya no hino bivuye mu ntwaro hanyuma mu nyuma barahimiriza abakristo babo bakabahimiriza ku buryo ugo rucanco bogwitaba ntihagira barusiba. Umunwanyi yatwandikiye ubutumwa akaba yitwa Manirambona Thierry mu mugamba agira ati mbega none mu gihe umuntu yananye burundu kubera ukwemera kwiwe amategeko araheza akavuga iki? Nyakubahwa mujejwe quartier Magarama no kuvuga iyo yananye gose abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi baramushikiriza ababakurira ku rwego rwa zone cyangwa ku rwego rwa komine hanyuma bagafata ingingo
Murakoze cyane bakunze bisamirizi mwese mariko muradukurikirana mariko murakurikirana iki kiganiro gitunganywa kubwo mugambi ujejwe incanco mu gihugu PV no mugambi uheza ukifatanya n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida hanyuma kandi natwimenyesha makuru n'isamirizi tugahimiriza abana bari yabegwa n'incanco kuzitabira kubera ko incanco ari isoko ry'ama agara meza kiganiro twari kumwe n'abatumire bashika kuri banenze barega Leandre harongoye quartier Magarama mu gisagara ca Gitega ariko kandi twari kumwe na Manirambo na Asteri asanzwe ari umuvuga butumwa mu rushengero Eglise Literienne mu gisagara ca Gitega twari kumwe kandi n'umuvyeyi acandagisha kibondo nishimwe Alice ariko kandi n'umuremesha kiyago Ndayisenga Zabiro asanzwe ari ndongozi y'abaremesha kiyago bakukira ivuriro rya Gitega wararemesheje kino kiganiro ni Jean Dodier Nkunzimana ngire ko nshimira abarundi sinzi bavyeyi n'ibibondo mwebwe mwese mwegwa n'igisara cy'amagara abantu mwebwe mwese mitabira incanco muragahora gutyo muhorana n'isamirizi n'ikinyamakuru canke imbonesha kure Gitega Entertainment TV muhorane natwe.